bagenzi namwe bakunzi mukurikira radio Cirimoso turabamukije twongera tubaha n'ikaze muri ikiganiro cyo 26 Nyakanga muri umwaka wa 2025. Ikiganiro cy'uyu munsi muri ko mugishwana na Thierry Bigirindavyi fadikanje na Beatrice Nimbona, Gilbert Baritesa hamwe na Emmanuel Nkurunziza nkuko bisanzwe mwagiteguriwe na Emmanuel Nkurunziza. Ikiganiro cy'uyu munsi ciharijwe n'ibirabi igihugu cyacu cy'u Burundi kiyaja gushimikira ku vyononona Severe wa mugwi witwa ko ari wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi naho shwi. Turanihweza ariko uko urugamba rwo kurwanya ihonyabwoko rihiga abatutsi gwifashe dufatiye kubiriko bibera mu migwi mikuru muyishinze iryo banga. Tukibutsa ko ibiganiro vya radio Cirimoso mushobora kubisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi za YouTube, Facebook hamwe rero na X yahoze yitwa Twitter. Turongeye kubaha ikaze mwese. Dutangurira ikiganiro ku mwihuhezo w'ukungene urugamba rwo kurwanya ihonyabwoko rihiga abatutsi gwifashe hafatiwe kubiriko bibera mu migwi yishinze kurandura n'imizi ako kabi kabishe. Mu mezi yahera twarigeze kubamenyesha ko hari abifashisha imvugo yo kurwanya ihonyabwoko ariko mu vy'ukuri ari kugira abashike ku ntego yo kuja mu ndongozi z'u Burundi canke n'imiburiburi barabe ko atatwo hasumira. Twaraberetse ingena ibi byashobotse muri za ntwaro z'amagaburanyama zaranze Burundi kuva Ruhuma 1994. Mu kiganiro giheruka twaradomye urutoki kuri Charles Mukasi turanabereka ukungene wewe aho aboneye imyaka amaze ageza kwikika mu rugamba rwo kurwanya ihonyabwoko kugira ngo arabe ko yoshikira ubutegetsi. Amaze kubona iyo myaka yamubanye mfa gusa vyaranse ko yigumya maze atandukira gusiba intwazangabo zatabaye abatutsi mu gihe c'ihonyabwoko rihiga abatutsi mu mwaka wa 1972. Mbere anarenza ko kuremeka intebe ishushe urongo yase Genocide Canada akoresheje ibinyoma vya CNDD-FDD n'amayeri ya Paripehutu. Ako gahabwa kamenyeshejwe indongo za Genocide Cirimoso. None nyuma y'amezi yaba batatu ibintu vyifashe gute? Reka dutega amatwi mugenzi wacu Beatrice Nimbona abidushikirize. Mu birabo rugamba rwo kurwanya ihonyabwoko rihiga abatutsi twahirahira ngo twigira bejo ngo twihoza akamaze iminsi aho inkerebutsi zarahiye gushishitira bicanyi bahamwe ubwoko bw'abatutsi zigunduriye mbere zikanagira ko zikararaza waramaze imyaka yitwa ko ari mu mbanza guseruka mu rwanya ko kabi kabishe mbere yuko zisanze rero ko kwabaye kwifashishwa urugamba rw'iteka ngo arabe ko yoshikira ubutegetsi yagwanana n'abahutu batinyegeza mu kugaragaza ubwo banka abatutsi. Iyo nawe se uyundi ni Charles Mukasi yigeze kuba arongoye umugambo w'iprona. Mwiko ya ntama kwibagiro yagira iti umubisi w'unci dosi umubikurusha no mumfatiye na Mukasi rero kugira aje yubahuka kwifatira mu gahambwe indongozi za Genocide ahanini habaye kubera bamuretse akimenyera hampande yiwe hasigaye huzuye abo yamaze kugira pinja n'akarimi kiwe gasosa bamwe basigaye bakomera amashi cyose avuze canke yanditse batiriwe anagisuzuma. Nuko rero byabandanije mu nyuma y'amahano aherutse gukora amariye gushigwa ahabona byabuze ko hagira ugira ati yononye aha hajya yarenza akarimbi hari aho yamenje n'izindi ngingo zose zategerezwa gushikirizwa mu gihe hakoze amahano nk'ayo. Mu kiganiro Charles Mukasi yagiriye ejo bundi kuri YouTube yavuze ko hari abamubajije aho amahano aherutse guteza mu ishyirahamwe Cirimoso ageze. Niko guca besha ko uburongozi bw'ishyirahamwe bwabategetse ko ataco bosubira kubivuga ko wowe ubwiwe yavuze ngo ndugure twamugina bagize ngo kazibe ndugaye twamugina. Reka tubanze tumwumviriza aho yari kwashikiriza ico kinyoma. Ntimugire ngo narasuzuguye ibibazo maze imisi mwandika mumbaza ko nogira ico ndabivuze ko canke ibyo muduterera mwifuza ko twovuga kubiraba ngorane zishobora kuba ziza hagati y'abagwanya ihonyabwoko mu Burundi na cyane cyane ufatiye kuri organisation yitwa Genocide Cirimoso na cyane cyane muri Canada. Abaturongoye bansavye ko no bandahotse njemake mbere ndakazibe. Twakwibuka ko ibyabaye kwari uko Mukasi yifashishije ibinyoma bisanzwe bikoreshwa na CNDD
kugira yambike ibara uburongoye yase Jenoside Canada akoresheje amayeri ya paripehutu ntawogira ngo kumurengera karimbi. Ibyo na nyene kubivuga araje ko atari ukuri na gatoyi, mbere n'uwo ari amajambo yakoresheje aravyerekana. Uretse ko Kazibe atari imvugo isanzwe zikwiranga canke yokoreshwa n'indongozi nkuru za Cirimoso, nico yerekeza nico kindi. Nta mugabo azivye uyundi, nta n'umugabo yokwemera ko bamuzivye azi ko ariko avuga ukuri. Umugabo nyamugabo araryuma ko bibaye ngombwa akarizira. Iyo bazibiza canke bagira ngo Kazibe mbaye nyawayo agaca ahora, abari wuzi ko ariko arabesha canke naho ubugabo bwiwe buri kurushi. Muri ibi vyerekeye amahano Karora Mukasi yateje muri Cirimoso, akabe nayo agisa nayo kijunjitse ishirahamwe, naho hatoba hari uwamubwiye ko Kazibe mugani wiwe ubuntu bw'umuntu bumuvyutse ntiyoreka guhora, kuko ibyo yari yashikirije navyo akaba ari kwifatira mu gahanga intwari zahagaritse Jenoside yari kukorerwa Abatutsi mu 1972, akarenza ko no kuremeka intebe ishushe indongozi za Cirimoso, mbere akoresheje ibinyoma bisanzwe bizwi ko bikoreshwa bikanakundwa n'abicanyi ba CNDD barongoye Burundi bitabereye. Muri make twamenye ko intumbero yacu atari guteba canke kugaruka ku byagoranye. Igikuru dukurikirana nukumurikira abanywanyi n'inshuti zacu ko atakurikirana icaha c'agacamutwe kidahanywe canke ngo kigume gifokereye, undi kubera cakozwe n'uwahatswe kwifatira mu gipfunsi ishirahamwe ase Jenoside Cirimoso, kugeza naho nari kwegera mu bikorwa vya politike. Abazi ibintu n'ibindi babonye ko biri mu bintu bikuru vyaritebeje gushika kw'ihangiro ryari ryihaye. Kuba rero yavuze atyo vyosigwa n'imiburiburi kubiri. Ku ruhande rumwe biba bisigura ko yijajaye, ko yaratutse akanabeshera inzego za ase Jenoside, mugabo akabiraramangana ku buryo n'abarongoye ishirahamwe atanu wamutwerutse ngo amwereke ko yamenje, kandi akamenjera ku mugaragaro. Ikindi bishobora gusigura nuko boba koko baramubwiriye mw'ibanga ko ivyo yagize bitagirwa, bakamuteka nyene kwibarabara ibyo asohora umwanya gitegurwa kumuha igihano kingana n'ishano yakoze. Aho biruko umunsi wose rirenze Cirimoso itarashikiriza icese ahagaze ku rugo Mukasi yayiteye mu kuremeka intebe ishushe indongozi yayo, kandi akoresheje amajambo ya CNDD, abanywanyi n'abakunzi baba bagumijwe mu mwijima. Umwanya umwe ukamenga komite ya Cirimoso irashigikiye Mukasi muri ico caha, ubundi mwanya ukamenga komite ya Cirimoso nkuru ntishobora gukubita naye mu bihane uwayibesheye, yongere yeze uwo basangiye ibanga ryo kurongora urugamba rwo kurwanya ihonyabwoko ase Jenoside yishinze. Uko biri kose urwo rugo Charles Mukasi yateje ishirahamwe rirwanya ihonyabwoko, ruhanwa rudahanwa n'abarongoye ase Jenoside, ruharurwa muri bimwe twiyemeza tutazokwigera duhorerana, mu kuvuga kureka uwo ari we wese canke ibyo ari byo byose ngo vyijane, kandi byagaragaye ko birenganya canke bishaka kugumiza Abatutsi mu karenganyo bashirwamwo n'intwaro y'abicanyi ba CNDD batwara Burundi bitabereye, canke n'abakozi bayo baba bagaragara canke abanyegeye. Kujya twateye intambwe yo kudasubira gukoresha ivugo bidatomora ko ihonyabwoko mu Burundi nako mu karere k'ibiyaga binini atawundi ryamye rihiga atari Umututsi, ni nako tutazigera duhorerana mu gihe abacu bazoba bacitiranya ubwitonzi n'ubunyagwananka. Beatrice Nimbona arakoze. Ubu naho dutandukire ibijanye n'amahano yakozwe n'ubu mbere akiko na wa mugwi witwa ko ari uwo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severe. Barayamaze bati utosora imfuku agumana katsi mu ntoke. No muri radio Cirimoso na twebwe rero nuko naho amakosa yakozwe na severe ari menshi, mbere akaba aguma gwira, ntiturarambirwa, tuguma tuyagarukako, maze tumaze kuyerekana tukanayasesangura. Ni muri iyo ntumbero tugomba kubandanya wa mwihezo twatangura mwaka uyu wo gusubiramwo kimwe ku kindi ivyegeranyo n'izindi nyandiko zikorwa na severe. Uno munsi twihweza bilete ya severe nimero 56. Reka dutega amatwi mugenzi wacu Emmanuel Nkurunziza. Bulletin ya severe nimero ya 5 yasohotse muri 2020, ikaba iri ku mpapuro 4, ikaba igizwe kandi n'ibice 4 mu vy'ukuri umuntu yokompaniriza muri kimwe. Yumviririze namwe uko vyisubiriza. Icambere bacise mission spéciale d'exhumation des restes humains de la Ruvubu.
twovuga ko ari igikorwa kidasanzwe co kuzura ibisigarira vy'ibiziga ku Ruvubu. Ica kabiri ngo lancement officiel des travaux de la CVR sur le site de la Ruvubu, mu Kirundi akaba ari kugurura icese ibikorwa vya CVR ku kibanza co ku Ruvubu. Igice ca gatatu citwa ngo témoignage des personnes ressources, ni kuvuga intahe zashikirijwe n'ivyabona bidasanzwe. Ica kane naco bacise ngo information obtenue par la CVR sur les fosses communes de Bukirasazi près de la Ruvubu. Mu Kirundi akaba umuntu yovuga ngo amakuru CVR yakuye mu binogo rusangi byo muri commune Bukirasazi birahegereye ku Ruvubu. Hamwe rero n'igice ca gatanu arico ca nyuma bise ngo visite des sénateurs au site des fosses communes de la Ruvubu. Mu Kirundi akaba umuntu yovuga ngo urugendo rwagizwe n'abakenguzamateka ku binogo rusangi byo ku Ruvubu. Kubiraba iyikurikira ariyo bulletin numero 6, ubiravye neza usanga vyubatse kumwe n'inimero ya 5, ari naco gituma tubisesangurira hamwe tukanabisererekera hamwe. Ariko kugira nk'abo hava bifashisha amakuru yacu haba mu bushakashatsi canke mu bindi bikorwa bisaba gutumbura aho umuntu yakuye ikinaka reference exact, reka tubahe ibigize iyo nimero ya 6 nayo nyene. Ku rupapuro rwa mbere tuhasanga Operation CVR Ruvubu Bukirasazi Shombo Karusi, ni kuvuga ibikorwa vya CVR ku Ruvubu ni Bukirasazi. Ku rupapuro rwa kabiri hagaruka kimwe bari bise kandi igice ca gatatu citwa ngo témoignage des personnes ressources, ni kuvuga intahe zashikirijwe n'ivyabona bidasanzwe. Ku rupapuro rwa kabiri naho bavuga ngo mai juin juillet 1972 3 mois d'horreur au Burundi, ni kuvuga amezi ya Rusama, Ruheshi na Mukakaro mu mwaka wa 1972 yabaye amezi y'akaga mu Burundi. Hamwe rero no ku rupapuro rwa kane aho bavuga ngo quelques visiteurs, arivyo bisigura mu Kirundi ngo bamwe mu batugendeye. Ariko umuntu yonarenza ko urwo rupapuro nyene rwa kane rufisa kandi gace bise début des exhumations amashitsi, twokwita mu Kirundi ngo intango zo kuzura ibisigarira imashitsi. Kubera ko kajagari no kwisubiriza biranga izo bulletin za CVR numero 5 na 6, twashimye gusesengurira ibirimwo icarimwe kandi tutiriwe turakurikiza urutonde rwa nya CVR nyene commentaire linéaire, ahubwo tukabigira dukurikije ibikuru bikuru bivugwamwo commentaire thématique. Umuntu ahereye ku bikuru bikuru bishoka vyibonekeza nuko izo numero zanditse mu rurimi rw'igifaransa co kimwe n'izindi numero. Ariko naho biruko igikuru nuko iyo numero ya 6 ifise ikintu yisangije itaniye ko ni numero ya 5, kikaba mbere gihambaye cane, eka mbere kikaba ari naco kinayitandukanye n'ibindi bikorwa vya CVR. Ico naco ni ukugene yanditse atana hamwe ivuga ubwoko, baba Abatutsi, baba Abahutu, baba Abatwa, nta na hamwe ubasanga banditse nkuko tubimenyereye mu zindi nzandiko za CVR, uhereye no kuri yibanziriza ariyo numero ya 5 yasohotse mu kwa mbere kwa 2020. Tukibaza ko urwo rwandiko baruteguye bafise mu mutwe intego yo kwiyerekana uko batari, mu kuvuga mu kunyegeza ya macakubira abagenga anababeshejeho, amwe abeshejeho CVR, arangwa no kubeshera Umututsi no kuzimanganya ku buryo bwose bushoboka ivyemezo vy'ihonyabwoko yakorewe. Ivyo bikamugisha ngo bariko baragagamisha mbere akenshi bakanarima ivyemezo bitabaho kugira ngo havugwe ko hari ihonyabwoko ryakorewe Abahutu. Data wanje tukabona ko ivyo vyo kwigira bere ataho begamiye mu nyandiko babigira kugira ngo urwo rwandiko rwoba rwari rugenewe abanyamahanga kugira bahuma amaso makungu kwaho kwishimikiza amoko wa murwi ukora kandi ukandika ugendera ku buhinga n'ubumenyi methodologie scientifique. Iyo ubwumwe ariko bwari kindi turabigaruka ko hanyuma. Ikindi gihambaye gitandukanye numero ya 6 umuntu atogenda atamenyesheje nukuntu itagira ku itariki yasohorewe ko iba ariko tukibaza ko byaba byatumwe no kwihenda gusanzwe. Ugiye mu mizi ibigize iyo numero nako ibigize byo vyegeranyo, ico umuntu yoshoka avuga nukugene havugwamo cane nama nako atari byo byonyene byo kuzura ibisigarira by'abishwe bahamwe mu ntara ya Karusi, hamwe rero no ku nkengera z'uruzi Ruvubu ziri muri commune Bukirasazi isanzwe iri mu ntara ya Gitega. Ukagereka ko kandi ko muri iyo ntara nyene n'ahandi bavuga ko batanguje kuzura ibisigarira, aho naho akaba arahitwa imashitsi hatumbereye muri commune Gitega. Ikindi udashobora guhusha iyo uri kurasoma izo numero nuko usanga hanini bene kuyandika baranzwe no gushaka guhinyika ibintu bivugwamwo, uretse ko baciye bagira amahirwe make bagasanga radio Cirimoso twarikanwe nkuko twama nkuko twanavyiyemeje.
tumwe mu turero twobaha ni ukuntu hageze kuvuga ibintu biraba abahutu batomora inyandiko yabo ariko hagera ku biraba abatutsi ukamenga haramukiba imvugo ngereranyo canke naho bakabica ko bisha na bisha. Ikindi cibonekeza ni nko gukoresha amajambo adatomora ibivugwa afatira ibintu muri rusangi nk'uko tubisanga muri bulletin numero 5 ku rupapuro rwa 3 aho handitse muguruye twamugina selon les dépositions faites sur place les victimes étaient essentiellement de l'ethnie Hutu mais quelques Tutsis pouvaient périr victimes de conflits interpersonnels mais sans être visés par la persécution sociopolitique. Rugaye twamugina mu kirundi twobisigura ngo ufatiye ku vyashikirijwe n'abaje gusura usanga abo vyahitanye ahanini ari abahutu ariko vyaranashika n'abatutsi bake bakasiga ubuzima bazize amatati yarahasanzwe ariko atari kubera bahigwa n'iryo totezwa rifatiye ku mibano n'intwaro y'igihugu. Ubayiroreka ko imaze gukoresha persécution sociopolitique mu gishingo c'ihonyabwoko data wanje severe iba yivuguruje kuri ubu itabibonye. Biribonekeza ko uwoza asoma gusa agasanga vyanditse bityo yohava atabona ko hari ikinyegeje inyuma y'iryo persécution sociopolitique data wanje. Akandi karorero twofata naho bavuga ngo arrestation du personnel religieux gisigura mu kirundi ngo ifatwa ry'abakozi bo mu madini. Hampande yo kuba severe idacisha mu kanwa ico bene gufatwa bagirizwa no kuvuga ko bari bafise uruhara muri iryo honyabwoko ryakora abatutsi 72 hari kandi nivyo twofata nk'agatwenza nk'akarorero gufata gace ku rupapuro kitoteye ivy'abasaseredoti n'abafurero bakagasozera bavuga ko vyasize imfuvyi nyinshi kandi bisanzwe bizwi ko abarongoye idini katolika barangwa no kutubaka. Arakenuye ariko ivyo muri izo bilete zibiri za Severe si ivyo gusa. Reka ubu naho dutege yompi Gilbert Baritesa amwunganire. Tubandanije n'ibivugwa muri izo bilete Severe zibiri. Nta borengana ataneguye ukungena ba Severe bitora bagakoresha amajambo ahinda ngo amasura adasanzwe canke personnel ressources ariko batigeze bafata umwanya ngo bigishe basigurisha isura canke icabona kidasanzwe maze babone kwegeranya izo sura data wanje zibitangaza. Yamara turagwa tukavyuka kuko kubera uko tuguma twinjira mu mizi y'ibigize inyubako y'ibikorwa vya Severe hari abahava bihenda mbere uhereye no kuri nya Severe nyene ngo twahavuye twemerana canke tugahava tujana rwo ko ivyo bariko barakora canke uko bariko barabikora ari ibintu bisanzwe. Iyi mwaka w'inka ko bikenewe gukosorwa gusa na yahandi ari biyampore naho tugira tuti ihi bambewe ni hahandi nyene ataworekerana ibinyoma n'ubumara bikwiragizwa n'umurwi wagenywe n'intwaro nahirongoye Burundi bitabereye na yahandi ho uko twatemvye tubivuga niko tuvyuka tuvuga bitewe bitebuke ivyo Severe na leta yitumye bariko barasibanganya mu gisata cico bise kurondera ukuri bitezwa kuzofutwa burundu bigasubirwamwo. Tukiri kubo Severe yanditse yita mu gifaransa personnel ressources natwe tukabita amasura adasanzwe twabonye twohagarara gato isase kukungene isura yarangwa n'indahiro yiyemeza ubwayo kwirenze kwizofatwa nk'uko yagotse. Ibi tukabigira kubera ko tuzirikana ko ivy'indahiro mu Burundi burongowe n'abahawe n'ihonyabwoko rihiga abatutsi ko vyumvikana nawe nuko bitagifise uburemere bwavyo kuko vyategerezwa nkako hariko harahera imyaka 25 kuva aho Burundi butanguriye kurongorwa n'abakuru b'ibihugu barahirira kuzokinga ihonyabwoko ariko bisanzwe bizwi ko bene kurahira iyo ndahiro atakindi nyamukuru cabashikanye kuri iryo teka ryo kurongora igihugu atari nyahonyabwoko nyene. Umuntu agaca yumva ko arakamaramaza ubandanije avyiyumvira ko wewe yohava nagira ikizunguzungu mbaye abafaransa bati ça donne retourner. Hari kandi nkaho usanga umusevere nyene yanukiriye akandika ngo un autre témoin raconte mu kirundi nk'uwogira ngo ikindi cabona kiti. Yimviririze nawe wowe urushaka kumvisha uyagira ko ivyo watohoje mama wanje bifise ishingiro hanyuma ukijandajandira ngo n'ikindi cabona ntuvuze ico arico aha naka mwahuriye igihe habibi naka gutyo abazi ico gutanga ibimenyetso babone namba n'imiburiburi ico gitangaza cawe cicabona kiri mu vy'umuntu yohava afata nk'ivyo kwizerwa nkako amasura y'ibinyoma yego yaramye
kandi birazwi ukungene yahanwa nyaguhanwa kuko yaba yabanje kurahira yarenga ku ndahiro maze ikabiragotse. Ni nako usanga nyamasura Severe yita ibitangaza data wanje umuntu yumvirije ivyo avuga asanga mu by'ukuri ari byo yategetswe kuvuga akabitegurirwa na nya Severe ari nayo ihavika bakora mu ntoke batogeje ico gikorwa kigayitse co kubaka ikinyoma. Yumvirize namwe nk'uyu ivyo bavuga ko yavuze nduguruye Twamugina. L'un d'entre eux a dit avoir été obligé de veiller sur les personnes à exécuter. Il était chargé précisément d'écrire le nombre de tours de ben qui apportaient victimes à jeter dans les fosses communes. Ndugaye Twamugina. Ibi bikaba biri muri bulletin nimero ya 5 urupapuro rwa 2 mu Kirundi ni nkogira ati umwe muri bo yavuze ko yategetswe kuraba namba atari kurarira abahava bagandagurwa. Yari ashinzwe kandi kwandika neza na neza inshuro amakamyo y'amabene ajana abatabwa mu binogo rusangi agenda akurikirana. Kumwe kwa ya ndongozi yawe rirongoye Zaire ivuga ko yigeze kubwira Abazaire iti nuwo sahure upfuma sahurana ubwenge. Aha uwoba yaga n'abagize Severe yoshaka kabibutsa kubera ko nayo nyene mu bikorwa irangura ishingira ku binyoma gutyo ntikoresha ubwenge bukwiye bwotuma na nya binyoma bisa n'ivyo kwizerwa na bukebuke. Ibi bibonekera ku muntu bahitanye bagatamika amajambo ubona neza ko yarayo yerekeza gufasha ico bise intahe yiwe ngo ise n'izisanzwe zizwi zimaze kumenyerwa mu basanzwe bakora canke bakurikirana ibi vy'intahe z'amahano yabaye récit de survivance canke témoignage douloureux. Akarorero rero akaba arako tubabwiye mu kanya kari ku rupapuro rwa 2 BTSVR 5 bikaba vyibonekeza ko ari ivyo bakoporoye mu mahano yashikiye abayahudi Burayi. Mu yandi majambo babikoze kugira bandike ibisa n'ivyanditswe mu bindi bihugu aho nyabwoko ryamaze kwemegwa. Banyakuntunga ba Severe bihutiye kubishira mu nzandiko zabo baribagira kugira ngo bipfume bisa n'ivyo kwizerwa nabitazopfa vyizewe kumenyesha ko ari kamyo kanaka zanyuragiranwa ku buryo atawomenya kangahe zinjiye canke zasohotse naho vyobaye ivyo. Nyene gutamikwa ivyashikiriza nk'intahe amaze kuvuga ko yarashinzwe kurarira canke gucunga veiller sur nk'uko bivuga mu Gifaransa. Vyibonekeza yuko ico gikorwa avuga yarashinzwe ataho gihurira n'ico kurimbura atakwihenda chargé précisément d'écrire le nombre de tours ahubwo kufise icazi haca hibonekeza ivangatiranya ridasanzwe riranga uburyo Severe ikora amalgame nk'uko vyitwa mu Gifaransa. Muti gute umwanya bataranaheza kudendekeranya utwadendekeranya vy'ushinzwe kurarira bararira bagaca barenza ko buno nyene utwo bategura tundi twokwerekana ishingiro ry'ibi bariko barandika muri iyi myaka nk'uko womengo nyene kwica data wanje yoba yararajwe ishinga no kwandika no kumenya igitigiri c'abicwa. Ku bahinga bazi ingene imvugo canke inyandiko yitegura mu bwonko imbere yuko isesekara ku rurimi canke mu nyandiko ikanashirwa mu ngiro ku rurimi, ibi birafise ikibanza ntangere mu gutahura no gutahuza akari ku mutima kanyene kuvuga canke kwandika gasesekara ku rurimi. Déploiement ou épanchement de la subjectivité mu Gifaransa. Izo ntambuko uko ari zibiri twarazifashishije mu nzira yo gusigura neza ingene Severe igerageza kudendekeranya ivyidendekeranya. Mu yandi majambo twerekana ko na nyene kwandika iki kinyoma yafashe ivyo yifuza ko twita ivyabaye ariko bitabaye yandikwa ko ari byo vyabaye n'ahatashingiro riboneka bifise. Hari kandi ibirabana n'urugendo ruvugwa kandi rukavugirwa hamwe muri izo bulletin. Nukuvuga ko haba bulletin Severe nimero 5 canke 6 ni ku rupapuro rwa 4 abavuga ko bagize urwo rugendo kuri ico kibanza n'abakenguza amateka. Nta gitangaza kirimwo rero uretse ahubwo ko kugira umukuru w'inama nkenguza amateka hishikire kuwoba atari bwabimenye canke atakivyibuka nikindi kimenyetso ko ata Severe atanama nkenguza amateka eka mbere n'intwaro yose ya CNDD irongoye Burundi bitabereye bose bakorera hamwe bagashiramwo ingufu zose zishoboka kugira basibanganye ihanyabwoko bakoreye abatutsi bishobotse n'ibimenyetso vyaryo. Nimwashaka twobibutsa ko iryo sibanganya ry'ukuri
ari naryo ryatumye ivyo bikorwa vyo kuzura ibisigarira vy'abo biciye ngo bavyite ivy'abahutu babibanziriza mu ntara ya Karusi. Iyo nayo mukaba muzi ko haba igihe abo bicanyi ba CNDD batari bwahindurirwe uburyo bakoresha bahawe na leta, no kuvuga igihe bari bakiri inzira guhemuka za Frodebu, haba mu nyuma baratemye baratongora ku buryo hari amakomine muri Karusi atamututsi yasigaye. Ni uko rero Severe na bashebuja babangukiye guhera muri ako karere ngo batore ibisigarira vy'abatutsi bahonejwe kuva ku igenekerezo rya 21 Gitugutu 1993 maze bavyita ivy'abahutu data wanje, gutyo babe bavomereye ca kinyoma kibatunze, ariko kiraye kiri bufutwe kuko 1972 ngo hatahirwa abatutsi, naho ivyemezo vyuzuye vy'uko ryariho nyabwoko ryo kubahonya. Naha rero harangiriye ikiganiro cacu co kuri 23 Nyakanga umwaka wa 2025. Turashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi. Turakengurukiye kandi abanywanyi bacu badahengeshanya kudushikiriza inkuru n'ivyemezo bidufasha kubategurira ibiganiro bifashe. Kwizina rya bagenzanje bamfashije kubashikiriza kiganiro Beatrice Nimbona, Gilbert Baditesa hamwe rero na Emmanuel Nkurunziza yabateguriye. Ndabakengurukiye cyane. Nkaba ndabikebanuye ndabifuriza Uburundi buzira umugera w'ihonyabwoko. Mwari kumwe na Thierry Bigirindavyi.